kandi kubasanga ku muyoboro mwiza ari wo Kwizera TV show. Tubifurije kugira impagarike n'ubugingo. Murabizi ko tugenda tubagezaho ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Uyu munsi twabahitiyemo abakire 10 muri Afrika bafite agatubutse. Uribaza ku mwanya wa mbere haza nde? Mbese turahera ku mwanya wa kangahe? Tugiye guhera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 haraza umunya South Africa bamwita Koze Beka. Afite miliyari 2 na miliyoni 700 z'idolari ry'Amerika. Ku mwanya wa 9 Mohamed Mansour miliyari 3 na miliyoni 200 n'umunya Egypt z'idolari z'Amerika. Ku mwanya wa 8 bamwita Magib Suarez afite miliyari 3 na miliyoni 800 n'umunya Egypt. Ku mwanya wa 7 bamwita Abdul Samad Labi afite miliyari 6 na miliyoni 300 n'umunya Nigeria. Ku mwanya wa 6 bamwita Mike Adenuga umunya Nigeria yibitseho miliyari 6 na miliyoni 900 z'idolari ry'Amerika. Turabibutsa kandi gukora subscribe ni ingenzi kuri Kwizera TV show, nibwo uzajya uryoherwa n'ibi biganiro byacu cyangwa se n'ibi byegeranyo byacu. Ku mwanya wa 5 Nathan Kish umunya Swatini afite miliyari 7 na miliyoni 1 y'idolari. Ku mwanya wa 4 Nassef Suarez umunya Egypt afite miliyari 8 na miliyoni 900. Ku mwanya wa 4 ku mwanya wa 3 bamwita Nick Oppenhammer family ni famiye ifite miliyari 9 na miliyoni 500 y'idolari rya Amerika. Ku mwanya wa 2 babita Joanna Lapid and family ni famiye bafite miliyari 11 na miliyoni 200 y'idolari rya Amerika. Wow. Ku mwanya wa 1 uraceka hariho nde? Mbere yuko tubagezaho umwanya wa 1 mukande subscribe mukande no kukazogera. Ikindi kandi aba Joanna Lapid baba famiye bafite bibitso miliyari 11 na miliyoni 200 n'abanya South Africa. Ku mwanya wa 1 ni Nigeria bamwita Aliko Dangote miliyoni 15 na miliyari 1 y'idolari. Miliyari 15 na miliyoni 1 y'idolari. Wow. Tubibutsa gukora subscribe ni ingenzi kuri Kwizera TV show. Turabakunda cyane mukane no kukazogera, like and share. Wow.